bazima kuko novuga amagara utavuze impwemu zo guhema kuko rabizi abo impwemwe zahagaze bari hehe adresse yahindutse rero kuba turi kumwe namwe mutumva amajwi nuko vyakunze yuko Imana ituzindura rero namwe nizere yuko namuko atwumviriza aho muherereye muri mpundu amarembe kwaba nkakore tubane muri B Sport. Nuko rero uyo akaba ari Madame Dorcas Germaine ababwiye ati arabaramukije abahanikaze mu kiganiro B Sport cyo kuri wa kane. Nuko rero mukanya mugenzi wacu nawene ariko adutegura makuru atandukanye araza kubashika tumwakira. Nuko rero tudatevye Dorcas ku munsi wejo twavuye hano tubabwira inkino zari zitekanijwe ku ndwi ya 2026 muri Primus Ligue. Aho rero habaye inkino zigera kuri zitatu umugwi wa Magara Young Boys wari wakira hariya mu Cibitoke umugwi wa Flambeau du Centre hama umugwi wa Moso Sugar hariya kuri Stade Rumuri mu Ruyigi wakira umugwi wa Tel Aviv. Burundi Sport Dynamique nayo yari kwirakira umugwi wa Bumamuru inyuma y'urukino rwa Magara Young Boys na Flambeau du Centre hariya kuri Stade Urunani hariya i Buganda. Rero vyumvikana yuko Dorcas ninkino zari ditwe twavuye ngaha tubivuga duhera ku mugwi wa Flambeau du Centre. Magara Young Boys twavuga tuti Magara Boys ni yanyuma. Ni ya equipe tuvuga tuti kenshi ikunze kugira iki gutanga amanota atatu. Tubona rero Flambeau du Centre uko biri kose ivuga ati twebwe dutegereza guma muri course mpake kabisa biheze. Tubona rero n'umukinyi novuga yuko ciye mu migwi itandukanye hari no muri Victoria yaciyeyo Ramirez avyitwaramo neza mu tsindo bitatu. Flambeau du Centre gutsinda ibitsindo bine kuri kimwe ku bwawe vyerekanishije yiye. Bo byerekana yuko nkuko twabivuze nibo boha igikombe hakiri kare Vitalo kuko burya ni nawo mugwi ubari nyuma amanota 10 ahari yarahari kuva ku munsi woje ko yagabanutse nivyo Vitalo abayindwi kubera ko Vitalo tarakwiza inkino 26 rero turavuga tuti gutsinda kuno kwa Flambeau du Centre twatwivyiteze n'ubundi kuri equipe ya nyuma bariko barahura nayo naho Magara Young Boys yagaragaje muri zinkino novuga za zigice ca kabiri cihiganwa inguvu n'umurindi udasanzwe mbere abantu benshi bagatangazwa n'ingene ino equipe yabuza amanota mu gice ca mbere cihiganwa bivanye nuko bariko barayibona amenga hari indi sura hari indi shusho iri kwiragaragaza jenye uganje narira tijisho runo urukino rwahujije uno mugwa Magara Young Boys na Interstar uganje ndiyumvira mbega ino equipe kintu kunye neza byagenze gute kugira ngo yisanga mu kibanza ca nyuma nivyo ishusho bariko barerekana mu gice ca kabiri cihiganwa iratandukanye cyane n'ishusho abantu babonye mu gice cyambere cihiganwa ariko kandi si novuga yuko sibara ko Flambeau du Centre yarayitsinze equipe ya Magara Young Boys inkuru yonyene yari kuba mu gihe Flambeau du Centre yari gutakaza imbere ya Magara Young Boys ariko nkuko wabivuze ni equipe biboneka yuko ikora sorora ikora tanga amanota equipe zose ziraza ati twe twige duhuye na Magara amanota 3 tuyafise rero ni equipe imaze gutanga iyo shusho imaze gutanga iyo sura wango baza gukina n'umugwa wa Magara Young mugwa ari wo wese uzi yuko uza kwironkera amanota 3 rero ku ruhande rwa Flambeau du Centre ibi baraye bakoze ahubwo biratuma championnat yacu ikomeza kuba iryoha kuko mugiye bari gutsitara bakananganya canke bagatsindwa twari kuvuga tuti Vitalo noneho bari bakeneye inkino zitatu zonyene kugira ngo muri izi zitanu zisigaye batwara igikombe ubuho bagiye kubandanya bakina bashiramo inguvu zose kugira ngo turabe yu nabonye badatakaza kugira ngo Flambeau du Centre begere cyane rero nubwo buryohe tuba dukeneye nk'ubu par exemple rabizi kiki hariyo course iri kuraba mu Bwongereza inota rimwe ritandukanye imigwi yose uyu ku munsi wejo Arsenal yarayitsinze City yarayitsinze uyu munsi Liverpool nayo iza kwinjira mu kibuga ivuga ati abandi baraye batsinze ni natakaza c'est-à-dire yuko titre nzoba ndiko ndayiyegereza kure rero bisigura iki iyo habaye ekara amanota menshi champion sanka umengo niryoha cyane vuga hariho no vuga ikari amanota make nubundi ubukene kumenya equipe irinjiye urukino gose urukino nka finale rero ku ruhande rwa Flambeau du Centre ahubwo bagumizeko kabisa bagumizeko gushika Vitalo nayo nyene ni abandanye itsindiza inkino zitatu zisigaye nta bundi buhinga nibo bazotwara igikombe ariko bobo nibo bo guha akazi Vitalo nibashira gati mu ginyongo bati
tworohewe n'ubundi imigwi yadukoreye akazi kuri Flambeau du Centre twebwe turinjira mu kibuga twamaze kumenya resultat n'ubundi ko batsinzwe nitwatsinda ngaha tuzatubenuriye hazobasigaye inkino nkenya rero nibaza ko nico Flambeau du Centre yarikoze kwereka yuko Vitaro turacaba ari nyuma naho mu biharuro byose bigishoboka umenye yuko namwe mutoshira gati mu ginyu mu gihe wo kwijajara kwa Olympic Star hariya twabonye yuko kuva ku munsi wejo ni equipe ifise ibiharuro vyiza muri izi nkino zitanu zitatu barazisinze zibirazinganya si equipe iriko ratakaza mu gihe boja hariya imuyinga ndabizi bakijajara nkuko tukunze kubivuga cyane bagakwega ibirenge bagenzi babo bakabaca mu ryahumye nitwobona ibara yuko amanota equipe ya Flambeau du Centre yarayikuyemwo vyoba vyiza cyane kuri course kuri titre y'uno mwaka muri Primus Ligue Burundi nuko rero umugwi wa Flambeau du Centre uwereka Magarang Boza ati wewe turazi yuko wama uri kuratanga amanota reka rero tuguprofitire ko tugabanye amanota ya Vitaro hama turindire biza kuvaho urundi rukino rwabaye n'umugwi wa Moso Sugar wakinye na Tel Aviv aho mbona rero umugwi wa Moso Sugar wo ari mu kibanza ciza ariko Tel Aviv mu bibanza vya hariya vyo kumanuka uravuga uti tuzogwara gushaka kanyuma babatsinda kimwe ku busa ikintu cerekana Dorcas yuko gukina n'umugwi uri kuragwana ntumanuke biba bigoye cyane biba bigoye burya ku buso byo sizi ko abantu bari ko baratwumviriza twabicako kuko burya iyi course ije inyuma novuga zino nkino zije inyuma ya kano karuhuko ka FIFA kaje n'ubundi kugaragaza ibintu bitatu imigwi yifuza kuja mu migwi ine ya mbere imigwi irondera igikombe n'imigwi itifuza kuja muri zone rouge ikoroka mwango nico gituma rero ngatuko turavuga ku ruhande rwa Flambeau du Centre n'umugwi urondera igikombe ariko ku ruhande rwa Tel Aviv na Moso Sugar ku munsi w'ejo twavuze yuko Moso Sugar nayo itategerezwa gukora erere nimwe mu gihe bagiye guhura na Tel Aviv iri muri zone rouge kuba bararaye batsinze nabo nyene mu nkino zisigaye kikizine biracashoboka yuko ico kibanza barimwo bokivamo mu gihe bo kwikurikiranya intsinzi aba rero bibasaba bitandukanye rero ku ruhande rw'abaronderera novuga yuko bose bafise objectif zimwe yaba imigwi koroka irondera yuko izinkino zisigaye zose atana rumwe bazocitarako ngwango zose bazitsinda yaba imigwi irondera kuja mu migwi ine myiza imigwi ine ya Big 4 itegerezwa nayo nyene gutsinda inkino zose zisigaye imigwi iri mu bibanza byo kurondera igikombe nayo nyene objectif nime rero navuga ni hariho uburyo tugiye kubona inkino zigiye kuryoha muri zino nkino zisigaye kuko imigwi yose iza kwinjira mu kibuga ivuga ati twe n'amanota 3 turondera navyo kunganya nta n'ivyo gutsindwa amanota 3 aho ni ku migwi koroka aho ni ku migwi iri hafi na hafi imigwi koroka hakaba na ya migwi iyegereza Big 4 so ndavuga nk'imigwi ya 5 ya 6 yindwi y'umunani nayo nyene vuga ati muri izi nkino ku manota 15 shoboye kuzitsinda zose ndibona yuko nanje negereje ya Big 4 kuko ngaha classement murazi neza yuko naho ngahi wacu mengo muri classement sinzi ko ukuntu bigenda ahandi ho mu yandi mahiganwa ibibanza bigira akanoti kiki gahabwa imigwi yarangije mu bibanza vyiza ibine vya mbere bahari akanoti gahabwa iyo migwi sinzi rero ngahi wacu ko biriho kuko umugwi wa mbere twarabivuze nabonye yuko umenga imigwi 3 batari ine ya mbere yose yaronka imigwi ine ya mbere sigura rero ni iyo course tuko turavuga kuri izi nkino zitanu zisigaye nta gukwega ibirenge nta gusamara nta gushira agati mu ginyo ngo jewe ndi mu kibanza ciza canke bimeze gute aka kanoti kaje karafasha turabizi neza yuko uyu mu gihe higanwa riheze akanoti kaba gakene ku migwi kugira ngo bikomeze rero mu gihe urangije mu bibanza vyiza urumva yuko haba ari akanoti uza kwinjiriza hamakaza gufasha no gusayiriza muri bwa buryo buke dufise mu migwi yacu nuko urumva yuko benshi hariho abahiganirwa igikombe hariho abahiganirwa ikibanza ca kane hariho abahiganirwa kutamanuka vyose umuntu wese objectif yiwiwe ntisa ni yuwundi vyumvikana yuko umwe wese inkuvu ashiramwo zidasa nizo yundi bivanye nico aba ashaka nuko rero Tel Aviv ivuga ati uko biri kose aracasigaye inkino zine reka ndabe yuko nugabanya amanota kugira ngo muri izo nkino zisigaye zine ndabe yuko nova aho gotera izuba muri kino kinogo hama nkashobora kutamanuka murabona yuko hageze mu gihe cy'ubutiyu kabisa Moso Sugar rero iratangara yakiri mu Tel Aviv hariya mu Ruyigi barabatsinda igitsindo kimwe ku busa urundi rukino ni Bumamuru na Burundi Sport Dynamic ibitsindo 3 kuri 2 bimwe bitari vyoroshye kuri Bumamuru ariko biheza batsinze ibitsindo 3 kuri 2 vya
Burundi Sport Dynamique bavuga bati twebwe uko biri kose kubisigaye ntitukimanutse ku ruhande rwa Bumamuru oya ibyo gukoroka byo byari bigoye cyane kumva ko Bumamuru yokoroka umuntu wagerageje kuraba uburyo rino higano giye ko rugenda rimera na cyane ku migwi iri inyuma yabo uburyo batagenda bamizako turavuga nk'imigwi ya RB Masipiri Moso Sugar Kayanza United n'imigwi ya Interestare twage turabona yuko n'imigwi nayo nyene ifise navuga double visage uyu munsi baraza bagutera match nziza ejo bakaza bagatsitara bakanganya canke bagatsindwa ku ruhande rwa Bumamuru byari kuba bigoye cyane n'izina rya Mutombora kumva yuko numwe mu bagabo tumuzi ku bikombe kuza gukorora equipe mu cicaro ca kabiri navyo tumuzi ko narijya nivyo yashikiye mu mugwi twavuga yuko yawushikitsemwo harimo ibibazo bitari bike by'uburyo isagashwa rumuri biragaragara yuko Bumamuru yo mu mwaka uheze itandukanye cyane no Bumamuru tuko turabona mbere hari n'amazina avugwa yuko yaje muri ino equipe ya Bumamuru kugeza ko no mwanya bari kwarangiza kontra zabo mu mwaka uza tutazobona amasura amwe n'ayandi twabonye muri ino sezo rero ndiko ndibaza equipe nk'iyi yatwaye igikombe yari kwiragwanira kutaja mu bibanza bibi uyu munsi kuba bariko baratsinda bigoranye birumvikana ko hari agahaze mbere umuntu akaca yibaza recruitment dukora mu gihe tuba twatakaje abakinyi beza twaba dufise ziratangaje burya nitugura amazina tugura koko performance wara abakinyi baje nga muri equipe ya Bumamuru ari kugerageje kuraba umwimbu nk'abasatirizi bazanye gendo ndabire mu bakinyi ba Bumamuru bafise ibitsindo byinshi canke bafise ibitsindo biri novuga ibitsindo nka 5 canke 4 uraza kuburamwo n'umwe kuko ni equipe ubona yuko no kurande g'ubusatirizi nitsinda cyane ahubwo uraba no ku munsi wejo bahatswe cyane uburyo bariko baratera ino match bagiye gutsinda kabisa ku kanyuma tuvuga ni equipe nyene ubona yuko yatanguye nabi iri mu bibazo bidasanzwe ariko nyene urumva on se contente de ce qu'on a no mugabo Mutombora gerageza kuba ati abo mfise dugerageze tugwane nko wabivuze bamaze kuba barusimba esa savoir que Mutombora asigara muri Bumamuru effectif bafise uyu munsi irabereye mwimbo batanze berekanye uno mwaka mbega wabavuye ko canke ari byo bari bemerewe ava batari ko bararonka vyatumye inguvu zigabanuka kuko burya barakuze kuvuga ati umukinyi uramurogesha inoti uramurogesha iki motivation niba ka motivation karagabanutse nitwo kwitega ibitangaza kuri bagiye bakinaho bamwe nabandi nabakinyi beza twage turabona bashobora gutumwa ko no mu guserukira gihugu muri kahise ubuze basaba mukama Enoke nabakinyi beza Isavidice hariya Kizimana ni mwiza nabandi benshi bari hajyanye beza witwa Babala Kutinyo yaje muri no equipe si equipe mbi ba Theodoro bose barimwo hariko ukambwira ati uno Theodoro twabonye tumuzi hirya no hino umwe mu basatirizi yo bafise n'ibitsindo bitanu canke bitandatu uyu munsi ni kibazo gihari cyane muri Bumamuru hari ikintu cyagahaze hari n'abantu bagiye baratanga imihoho bamwe tuzi abitwa uno benshi baramuzi ni manager wabo yitwa Mugisho hariyo nabandi uno bakunze gutazira ngo Rusizi nawe nyene yavuye muri ino equipe kwera iki kwera peut-être babona entourage y'abakinyi entourage y'umugwi ntimeze neza kugeza kuri uno mwanya niba mu bagabo twari tuzi muri ino equipe bagira ico bafashije equipe mu kuzana aba bakinyi bavuye hirya no hino za Kongo rabizi ko ariho Bumamuru kuza cyane kwigusumira baka bati twe icuka tuko turabona muri equipe nituyibona ibintu ntibimikimeze neza rero benshi bariko baribaza isura ya Bumamuru mu gihe tuko turabona ibimenyetso uyu munsi mbega mu mwaka uza equipe izo bimeze gute mbega baraza gusezerera bano bakadre abitwa ngo ibicocoro batangure bubake equipe gushasha ni bande bazosiga ni bande bazogenda ni bande amasezerano yabo ariko ararangira ariko ukomeze kose umwimbu ku ruhande rwa Bumamuru ntiwigeze uba mwiza muri ino saison twaba tuvuga tuti mwigaye cyane abantu begereye Bumamuru equipe ifise igikombe cyo mu mwaka uheze ukaba uri kuragenda navuga ikwega ibirenge nkuku nova nibaza nti nkavuga nti ariko no nta mashitwo baha ariko mwagerageje kugira ngo equipe igume mu bibanza nyene byo hagati na hagati ntaco ntibari kwarondera igikombe ntibari kubona banakoroka ariko kandi novuga nti ahubwo ni murabe mu mwaka uza mbega bizoba bimeze gute umugwanyu ko uyu mwaka byagaragaye yuko byabateye ko amazi ariko Dorcas turi ngaho nyene kura bivuga mugwa Bumamuru novuga yuko mu myaka dufate nk'ibiri inyuma twabonye mu gikombe Flambeau du Centre yatwaye yacatse Bumamuru ugusamara two bivuga mu nyuma tubona Flambeau du Centre
Bumamuru ntiyacika intege irabandanya iravuga ati vyanse kuko twasamaye umwaka ukurikira dushiremo inguvu bashiramo inguvu batwara igikombe bamaze gutwara igikombe Dorcas biragoye kumva yuko umuntu atwaye igikombe ko twakora kuri Frankfurt Centre iratwaye igikombe igumye muri Big Four kandi iri inyuma y'igikombe kandi ndibaza yuko nibi vya Vitaro yo twara igikombe twoguma tuyibona iri yiruka inyuma y'igikombe muri Big Four ngo twovuga ariko Bumamuru tubonye twaye igikombe hama tuciye tuyibona irazimanganye mbega izo nguvu zakoreshejwe zoba zagiye he ivyo vyatumwe n'ivyo vyatumwe na n'indani mu mugwi canke ni muri organisation ya muri technique no vuga ati umukoca canke abakinyi kubgaho ubura ko bo ku ruhande rw'iwanje Bumamuru ko twayibonye kiki mwaka uheze yari ifise ishusho nziza cyane abanyamitahe barazamwo bene navuga abavukanara barazanye imitahe ariko kiki ari kintu ejo wavuze ntoja kure yacu burya biragoye cyane politike y'umupira w'amaguru ngahi wacu nahi hari kuko urumva ego jewe ndumuvukanara shizemo umutahe warabivuze ku munsi wejo warabisiguye ndashizemo imitahe fise famille fise entreprise ntegerezwa kujera none ngume shiramo miliyoni kuko ejo warabivuze si Vitaro yonyene baza kudepansa amafaranga menshi equipe zose zatwaye ibikombe nyinshi baraterekamo imitahe ubuheruka Jean Paul nako ndibagirwa izina giwe uno mugabo Jean Paul no muvuka ntara wo mu ntara ya Cibitoke yego yace mu migwi ya Rusizi uyu mugabo nibuka ko yigeza kutubwira ati umugwi wa Bumamuru badepanshije lokale yonyene yo gutegura match muri sezo iheze miliyoni 3 cyayumviye uriyumvira imiliyoni 3 par match ngo hariyo inguvu n'uburyo bwashizwemo muri Bumamuru yo mu mwaka uheze uyu mwaka ubwo buryo butakiriho butagihari butakiboneka kuko nikimenyamenya uyu muvuka ntara yavuye akura meza avuga ati jewe ndabona neza yuko ntoshobora sindi muvyungu oya sishobora no ndavuga no gushika oya sintegerezo kubandanya muri iri ritmo kuko ndabona neza yuko jewe aho nagejeje mu mwaka uheze mbona no deposa nkasigira equipe abajeje ntara kugira ngo bashishikare ibikorwa aho je nari ndabigejeje rero bisigura iki hariho abantu bakunda football kandi biramaze kugaragara yuko ari abantu bigeze kuba bisopa biraresisa ariko habuze iyo politike ya sport iza kunovuga kubwira novuga no gukaburira ama entreprise amashira hamwe kuza bashira mitahe mu maklub warabivuze nk'uyishira mu rya Brarudi nijyategerezwa kuba rifata championnat yacu muri rusange warabivuze ku munsi wejo nk'uvye ari kuba vyiza nka Brarudi ifashe nka Vitaro ama Savonor par exemple gafata Interstar indi company gafata ama banke nimba ari berbe banke nkuru y'igihugu gafata nayo nyene swat indi equipe Interbank indi ukonye na yandi ma entreprise manini za Musumba Steel zigafata ngo ubwo muri ubwo buryo sino umuntu agiye akura mu yiwe gusa nukuri kiki ntakubesha urashika hano hati sasa niko naenda pe natoka wapi de toute façon general dépense miliyoni 160 par exemple kuri saison est-ce que narazigarukanye tugiye kuraba agaciro k'igikombe miliyoni 35 basi dushire ku miliyoni baraba yuko ushobora kuja nko mu miliyoni 50 misi iri imbere bega izi miliyoni 50 tuko turashiramwe birangana n'amafaranga basi byategezo basi kwegera gato basi kuko igikombe turazi neza yuko ni honor n'igikombe cha Champions League benshi bacakidogera kuko barakubwiye yuko ni igikombe uravye uburyo amigwi yiyubaka akazana abakinyi baguzwe menshi uravye agaciro ka Champions League n'amafaranga make par rapport y'amafaranga imigwi iba yaradepashije mu bakinyi mu masare n'ibiki vyose nibishobora kungana mugabo honor iteka kijya gikombe ibifise agaciro gakomeye cyane kuko kumugabana buraye bobo bamaze gutera imbere naho bata agaciro ka Champions League adangana n'ivyo badepansa barayaronka mu bundi buryo bafise uburyo bokura mu buryo ariko twe ngahi wacu naho bigenda gute muri Bumamuru mwaka uheze ko badepashije miliyoni hagati y'ijana na 150 baronsanga bega abafatanya bikogwa baje mu bazanye imitahe ingana gute uyu munsi nukuri nitwo
nitwo kwisiga inkore mu maso haracari ikibazo muri championnat iwacu nitwo kwitega yuko Bumamuru kubikora imyaka ibiri idafise bo twari wumvise yuko hirya no hino hari habaye novuga nko kuguhimiriza buri mu taxi vero abaki bose harabaye kuguhimiriza bavukanara batanga igihumbi ivyo vyaravuzwe nituzi ko ari ivyo mugabo uko bimeze kose intara yafata mu mugongo equipe ategerezwa kuba nishira hamwe runaka riza gusapotinga wa wundi yifuza nawe nyene kuba president agashira mu buryo bwinshi mugabo na babandi nabo bakaza bakamufasha sino tuzobona equipe shininga mu mwaka umwe mwaka wa kabiri uyo muntu abinanigwe twarabibonye kwa Vitalo urabizi kwa Menyimana ninde uno Benjamin Bikorimana yarabikoze Vitalo ira shining twari ibikombe giye cyabalo dimavugo iyo myaka kabisa urabona yuko Vitalo yarapambana cyane na LRB Sport for Africa ico gihe uravyibuka yuko na LRB yarifise nabonye bafise novuga i casino no muzungu mu France yari yarateretse mu imitahe yari migwi ibiri yari LRB yari Vitalo niyo migwi yari komeye yari derby mugiye rihuye iyo migwi bivanye niki hariho ikintu kizana amafaranga kizana ubwo buryo imishara bakinyi bidoga ama prime ntibidoga meme makuruhande rwa Vitalo uyu munsi nituko turabibona kuko Bikorimana na Benjamin bikoze imyaka ingana iraza ko atari imyaka myinshi ni nk'itatu inyuma yaho raba bati sasa niko naingizani mugabo yararonse kuko yavuye dandaza mugiye byoba muri ubwo buryo basi hakaba bakinyi bagugwa bakagugwa amafaranga menshi migwi kuko nikibazo gihari muri Primus Ligue Burundi urabona yuko n'abakinyi umukinyi umudandaje ukavuga ati umukinyi avuye ngaha mu Burundi ndamudandaje dufate mu Rwanda bakunze kugenda bampaye miliyoni 5 z'amanyarwanda muri ico gihe duharure yego c'est vrai turavye ngaha ni inshuro zingahe zitatu dufate 15 millions 15 millions n'amafaranga wadepanshije muri ico gihe yego jana nka murinda ariko nta kiba cinjiye nta kiba cinjiye kikishira ko yuko nabo bakinyi tuvuga baba bafise umwaka umwe w'amasezerano bagera kugenda bagera kugenda ata club ataco irosemo ngo mukinyi turahejeje ngo nk'ubu arabakinyi tuzi par exemple nka Kesi tugatubivuga kuko wewe byaravuze no ku marezo sose afise umwaka umwe muri Vitalo c'est-à-dire yuko sezo iheze atari akagende peut-être bashobora ko barasinyiranye indani aga close sinibaza ko ibirimwo iyo close ngabo nibaza ko ifata umukinyi agifisa amasezerano nico mvuga ico nk'ico kintu Dorcas c'est vrai que dufate l'exemple kuri Kesi John yego Kesi kuko wewe kuri rezo sose baravuze cyane umwaka umwe des fois kugira ngo ushore kurekipera cyo tiya dépenser ku mukinyi hari gihe ushora kuvuga ati nta kundi jewe ndafashishwa ndavuga ati umukinyi ndamudandaje nimba example muri Mapinduzi Cup bamushimye urumva muri Tanzania bakamushimye bakavuga bati ebana tuvugane na president ari hehe president afise objectif y'igikombe umukinyi amudandaje arashobora ati jewe ndaronse imiliyoni 5 canke 10 kuri uyu mukinyi none iyo mukinyi araguha igikombe ni honere ya Vitalo izobigarutse umukinyi aciye agenda waronse igikombe cha 25 millions 35 millions umukinyi za miliyoni 10 narakimeze uronse umukinyi aciye agenda ari dandaje we inoti ashize ku mufuko kuko muri ico gihe azovugana nawe kumbura na club d'origine yiwe muri ico gihe urumva yuko ari perte ibaye perte nubundi cyo gituma mpora mvuga nti for yuko na federation ifasha ama club nukuri birababaje cyane kubona nko par exemple urabizi ko Bumamuru uyu munsi bibabazo Bumamuru kurajamo kiki sizi ko wabonye equipe ya Bumamuru yadandaje abakinyi benshi cyane benshi uhereye ku munyegori yaragiye pasi yaragiye shirako shasira aragenda bandi bose baragenda uno yitwa nde Majaliwa aragenda mukinyi mwiza wo hagati abakinyi presque nk'igice nka 70 kwijana kandi bakomeye ariko kandi shirira ko yuko muri abo bakinyi nk'ubo wogenda nko muri Bumamuru ukabaza mu bakinyi bagiye bagifitaniye amasezerano na Bumamuru bashoko basi Bumamuru yakuye ku inoti basi mu mafaranga babaro Chris wosanga atamukinye numwe none wowe tuzokoma tuko turubaka kugira ngo twisamurire ko nk'imene urumva uyu munsi ifo yuko dushiramwo ama clause uyu munsi nigeze kuba mvugana numwe sinshaka kumuvuga izina muri club yo ngaha nyene ndabatse none ko mwamwa abakinyi banyu bagiye mwese ngira mugiye kubasubiriza neza bati nico kibazo dufise
ikibazo dufise nuko abakinyi bose turonka nta mukinyi yemera kudusinyira amasezerano y'imyaka 2 kuko bazi neza yuko muri uwo mwaka umwe asinye ashobora gutera saison nziza akaca yigira ari free urumva twege nka club tuba mukoreye vyose kugira ngo aronke niyo performance naco tuba tukironka kandi ivyonye twanse kumusinyisha umwaka umwe ahandi baramusinyisha umwaka umwe rero turasavye federation yuko bo dufasha bakadushiriraho bo sizi ko ari itegeko nta mukinyi ategerezwa gusinya umwaka umwe so atasinya umwaka umwe n'undi mwaka avec option d'achat ivyo birabaho ku mugabane wa Buraya kugira ngo bakingira ama club sino ubu tuvugana hari ama club menshi ngaho ariko umva arajugumiye amezuku azi neza yuko umwaka umwe w'umukinyi wanje yashininze azogenda naco nzoronka rero tuguma turi muri ivyo none tuzoronka noti gute mu gihe nivyo dusinyisha abakinyi tubasinyisha umengo tuko turahababuka turiko turabakomera amashi cyane nivyo baba bana bakeneye kandi urumva abari n'abakinyi barondegwa n'imigwi myinshi wera kwempoza umukinyi niwe yempoza clubesha wacho ni atari ati we umva oya nta bintu vy'imyaka 2 uransinyisha umwaka umwe atari uko runaka ariko aransaba agenda mukinire iyo sezimwe urumva ucutegereza kugira gutereka basi ndamusinyisha iyo mwaka basi turabe nivyo araho bidacamwo gasanga araho biciyemwo rende ko ndiyumvira mu bakinyi bo barasinya umwaka umwe tuko turabona bari top uyu mwaka ejo mu yindi sezo tuzobabonera handi ndisiri yuko abo bakinyi wabivuze ama club yabo d'origine ashaka kuronka ya pourcentage mu club yaviriyemwo yamuhaye kugaragara no gutsinda ivyo bitsindo byose cyangwa kuba meilleur joueur ntaciza kuronkamo rero nico ndiko ndavuga none twebwe dusinyisha cyangwa n'abantu tuba twacize mwariya kugira ngo basinyisha abakinyi eske barazi ivyo baba barimwo kuko n'uruhombo ku ma club ega twe tugaruka n'ubundi tuti none club iza kunguka iki mugiye twumvise kesi yagiye mugiye tuza kumva ngo Deste yagiye mugiye tuza kumva ngo Lambalamba yagiye kuko nibo bakinyi bariyo some bariko barigaragaza cyane gusumba abandi none nka best dynamic izoronka ikintu quelque chose mugiye Lambalamba yogugwa hanze mbega Deste agiye muri rukinzo bazoronka iki cyangwa amahera azosubira muri Deira eske Deira niyo yabonetse cyane yagaragayemwo performance nziza gusumba aho muri rukinzo yariko aratera saison nziza uyu munsi rero niko gahinda vise je kuri imigwi yacu kandi hari n'abandi ba president uyu munsi bavuga ati none mwarabisavye muri FFB barabibankira basi mumvikane nk'aba president mucudike ku kintu kimwe tubazi tufunge ku kitu kimoja nta mukintu tuzokoresha atatwemereye amasezerano y'imyaka 2 ariko kandi nabo ba president tuwagarukiye ko nimumve yuko mwabasinyishije amasezerano y'imyaka 2 muce mutegereza kubabanira kuko ari abandi arashobora kuba yasinye amasezerano y'imyaka 2 kiki agatera saison nziza president kanga kumuribera rero habe ukonye iyo gukorana mukinya tesezo nziza ukabona neza yuko ahagiye aho bari ko baramurondera ari bashobora gutera imbere mureke umusinyire agwa ku kanoti yigire aje kuronka iyo salere isumba iyo ngahe muhira kuko twese turabiza amafaranga duhemba ngaha iwacu mu club sikinyegezwa amafaranga menshi n'abakinyi bake cyane bashobora kuba bahembwa miliyoni usanga benshi bari munsi y'ayo mafaranga rero iyo aronsa ahantu bashobora kuronka nk'umiliyoni w'amanyarwanda cyangwa nk'umiliyoni w'idolari peu importe uko abangana kose asumba aho yajava aho rero club ciba flexible ikorohereza kuko tuba dukeneye iterambere ry'iki ry'umukinyi rero ntaho ndiko ndavuga club ni hombe ama umukinyi nawe nibamubanire aronse offer ari abakinyi bagiye barashavura ati je naronse ama offer igiye no hino president akumvikana nayo ma club barababara abakinyi bayigumuye barava mu club bavuga ati je barambaniye nari nironke offer par exemple muri Maroc barandondeye ariko president akaraba muri Maroc bakora tangaye peut-être agumye gatonya handi bozana menshi kuba aba president nabo baca baja muri ige logique ati mbega bako bariko atanga $4000 ahandi nibo tanga $6000 mu gihe abo bandi bataraza kiki nibaza ko bavugana n'abamaze gushika rero ni ivyo bibazo nibaza jewe uyu munsi sindabiri mwo cyane ariko imyidogo turayumva bamwe n'abandi turaganira bakavuga ati sha ikibazo kituzingamishije twebwe niyi umwaka umwe kuri kontra y'umukinyi nushobora kumusinyisha imyaka 2 ko twebwe tutamusinyishije uwo mwaka abandi baramusinyisha ikibazo kiba gihari Dorcas nuko iyo bamaze kubibona begera abarongoza avuga muri federation mbe muri federation amategeko atekanyiki mbego no munsi turija muri professionalism nico gituma izo ngorane ziko ziraba
kuko umukinyi wewe ikintu ugira umukinyi wewe ntashobora kukwemerera kuko vuze ati ndamusinyishije imyaka 2 bavuga ati okay fine ndamusinyishije imyaka 2 mbega iyo myaka 2 uwo president ariko ari isopa amuha wa mushahara kuko n'umukinyi ngaho niyo agize ikibazo akababara umukinyi ashobora kubabara sezo yose yego amasezerano yasinye umuhemba nico kenshi babatinya abantu wowe dukurane uwo mwaka umwe hama duheze cyane twongereze nyuma tuganiye nimba wongereza sawa abakinyi nabo uno munsi kubera ubwo buryo buke buri ngaha mu gihugu ntibashaka gusinya imyaka myinshi bavuga bati je umukinyi wese abafise rêve umukinyi gitangura muri première division we avuga ati jewe nimba nkina muri Interstar mfise rêve yo gukinira Flambeau du Centre kugira ngo ngaragare mboneke yuko ninakina umuguko wa kabiri nkibonekeza sinzobura umuntu w'umuwaje ashobora kundondera ba mu Rwanda baruzuye nibo kenshi iyo sezo iheze barakoroka ngaha mu Burundi ari benshi bakarondera abakinyi abantu baba ari ngaha bakababwira ati ndafise umukinyi yitwa Kiki akina muri Kayanza n'umukinyi mwiza genda umupime hariya muri Musanze n'umuno muri Musanze aje akaza akabwira ati Kiki wewe ugiye kugugwa ngaha muri Musanze bazokugirira ibi byose nawe niyo rêve ufise ndumva naka kina mu Rwanda n'umugenzi w'uwanje nakina mu Rwanda reka ngende muri Musanze shirako yuko nakanoti ari kenshi nakanoti ni kenshi bazoguhembaya sivyo hama recruitment naye deja umaze kumva recruitment baguhaye imiliyoni 3 z'amanyarwanda uri kuravyumva 3 uharura ko ari 9 zo ngahaye ukacuvuga uti amafaranga ni menshi n'umwana akiri muto n'umunsi n'abana babakiri bato ukuri kuraraba aba deste nta myaka 25 bafise kuronka imiliyoni 9 a 20 na 20 abana amafaranga menshi agacavuga ati reka manze rero ndyohegwe agaca agenda hariya mu Rwanda bakamwakira neza ugaca usanga no football wimeze neza bakamushima aho rero wamushara uronse iyaje ngaha mu Burundi atasha aje kuramutsa umuryango canke iki azameze neza rero wa unda mubona umugenzi avuga ati icoma nanje ngatera sezo ati rabingene kikasigaye ameze bien urumva reka nanje arakubwira ati ndondera na hariye nikuje baronderane ugasanga umwana amubwira ati ebana hariho profurane ko kure rabingene bigenda akaza nico gituma no munsi rero ba president y'imigwi nabo bo ngaha birabagora ko ubwo buryo ntago bafise abakinyi bose mbega no munsi muri federation mategeko yoba kingira yego aba president avuga iki ko iyo professionalism tutayinjiramo rero kugira ngo ubwire umuntu ngo sinya imyaka 2 Yesu kurafise ubwo buryo bwo kuja gucora kumwantrana kumugumana umuhemba n'ikintu kigore uno munsi nuko abantu batabivuga Dorcas izi za première division wumva arabakoca batariko barahemba harabakinyo batariko barahemba hamwe abakinyi boshobora kubishira hanze ibara ryogwa ariko usanga biba mu mugwi tukumva ngo mu mugukanaka ngo ntibazokina ngo bamaze amezi angaye badahembwa ibyo mu vyiko biraba uburyo rero burabura rero mvuga nti ibi byo kuvuga ati vya football no gukunda urukino uko uravye Bumamu barakoresha amafaranga menshi ukoresha imiliyoni zirenga 100 ukacuraba uti ndose igikombe cha 35 miliyoni 35 miliyoni honyene ufashe ukavuga ati jewe effectif yanje ni y'abakinyi 20 ndabagurira ibirato bose abakunkumuza atakina atamuro recruitment uko recruitment yubu n'umukinya avuye muri Kayanza aza muri Flambeau du Centre muvugana en terme de millions nibaja munsi miliyoni 10 urumva muzana en terme de millions none gashayo mukinyi abaye umwe uri kuyumvira kuzara umukinyi avuye mu Rwanda canke muri Kenya nayandi mafaranga ushizeko ucugira iki ntayikomba shirako yuko iboma muri tuvuga yazanye ba Ali ari mukuye mu Rwanda n'umukinyi w'umuguseruka gihugu ari wonyine avuga ati je muzomembe miliyoni 2 ku kwezi ariho bano ba Enoch samuka siribaza ko bahembwa kimwe n'abandi Enoch yarajava ukaraba uyu kutinye yarajava ategeza kwempoza ibintu bikomeye nawe rero iyagufrafye ugafrapika kabisa amahera yagutwara aragutwara ko avuga ati jewe Kiki ivyo uriko uravuga abantu bari muri uno mupira kabisa ngabo Burundi cyane cyane barakunda umugo barakunda sport kabisa sivyo benshi bava bibaza ngo nabantu bafise inyungu runaka ko nta nyungu je ndiko ndabona mu mupira wacu ugaragara ubuporomoma kuko urumva iyo bahari inyungu twavuga tuti hanuko hari amashira mu menshi azamwa kazana imitahe baradandaza cyane amamayo uyu munsi nk'ahandi
amamayo ntiyagurwa ndabira mu migwi yacu ni duka irihe nka Interestare ifise iduka irihe Vitaro ifise kuko abandi Vitaro nko bariko baradandaza nk'amamayo bafise iduka yabo baradandaza amamayo ubu Vitaro gitwara igikombe ikintu kizoca kiba narabikubwiye ku munsi wejo wa mukunzi ko Vitaro n'ekipe ya kera yakundwa kuva kera wa muntu atarakunda wa muntu yakunda Vitaro akanyegera azovuga ati uno munsi nzokwinjira mu kabari nambaye Vitaro kubera twa igikombe azoba oblige kugura yama ni business nziza azovuga ati that's faso gugaza kuri umwanya sike zirahari shop za Vitaro harimo amamayo ahubwo ico no babwira nimba kizidahari nibazikora ndavuga ni burya natwebwe no muri basi vya bindi bikenya byo natwinjiriza nitwiko turakira German nibaza none abasharije ba marketing mu migwi yacu vyitwa ngo twama twabumvise ngo muri ni charge de marketing mu rumugwi runaka nisiko two turabaponda mugabo nta bikorwa barimo petete bashoko baratanze izo avi ivyo vyiyumviro ariko indongozi nabo ntibaravyiga je mbona umengo nyimigwi ifise amazina nk'umugwi wa Interestare umugwi wa Vitaro imigwi ya message ngo zibisa abafana tikitiki za Egre bo urumva myambaro yabo ya mahoro urumva ariko iza Flambeau du Centre za Musonga tibaga bari bameze neza aho kata hose urubona John Vere nuwango rimwe imigwi yo ngaho ibujumbura na hanu basi twari gukuramwo na makenya ariko haca hazi kindi ati none gadoka sikuru ravuga uko ninde ari capable kugura mayo y'ibihumbi 15 hacaba vya bindi vya kuvuga agapira kamwe bakagurisha 40,000 40,000 basi tuvuge none 40,000 umwe bacha wati none Jesse ni capable kugura 40,000 nitike y'ibihumbi 3 iratunanira kwinjira ugasanga umufana umukuzi wa club ariko arasitana hajyanye ngo ashaka kwinjira ku buntu unaniwe nitike ya 3,000 azoshija kugura imayi ya 40,000 urumva nukuri kiki football yacu turacana nyene muri amaterisme ariko bamaze gusobanukirwa ivya novuga vya sport nka wari bavuga basongati urabona n'amadubendera bafise imitaka bafise utwe sharpe biba bisa neza cyane ku masanamu biba meze neza cyane je nibaza ko mu ntara bobo ari uburyo bamaze gutera intambwe ya fanatisme sinzi ko kwera ko baba yegereye cyane ibihugu vy'ababanyi hari za Tanzania hari za Rwanda baba bazi neza fanatisme ico bivuga ugerageje gushika kuri stade Ngoma karaba basongati ngene baba babereye aba Flambeau du Centre ngene baba berewe birateye igomwe cyane ushitse kari kwa message ngozi biba bisa neza hari za Aigle Noire nabavuka ntarabari hari ukabuzi umugwi wa Musongati si wa mugwi uri kurasiragura inguri munsi sivyo iyo rero wambaye Musongati naho uri ngahi bujumbu umva uri fyeye urafise ega musanze abarundi n'abantu bakunje nyene ku football barayikunda uri kuraharira c'est vrai urashaka kuvuga ati umugwi wacu urakomeye turi mu kibanza ca gatatu ca kane bavuga ati okay nako muzotwara ntango turindire tuzoza urumva amakora muri fitiye ariko no munsi Vitaro gatwara igikombe Dorcas n'umuntu azoba ari Canada azovuga ati jewe ndonderera imayo ya Vitaro jewe natembera mwibarabara rya Ottawa hakaba ari umurunda mbonye akabona handitse ko Vitaro nimba kurikana makuru akavuga ati jewe mbe uraza makuru Vitaro yaratwaye igikombe ubu uri fier gose ni ucenga ngo isaha cya bujumu fata wambaye Vitaro ushobora guca i Buganda yego bashobora kuba kubana ariko uri fier ni uko uvuga ati wewe uno munsi wambaye mayo ya Manchester United uciye uri mu gisagara cya Manchester ariko nahantu hagwiriye aba citizens benshi ariko barakubona nk'umuntu w'umusazi ariko uvuga uti jewe ndacari muhamba ndacakomeye rero ni ivyo ariko ivyo nibisanzwe tuvuga tuti imigwi nk'ibi vya Vitaro warabivuze ku munsi wejo mbega Vitaro tuzobona iguma ari hahandi kuko umugwi je maze kubona ngaha mu Burundi muri iyi myaka novuga ko ari 4 uriko urerekana yuko uri stable ni Flambeau du Centre Flambeau du Centre mu myaka 4 ntirabura ibibanza bibiri vya mbere yes urumva iguma irondera igikombe mbere yaragitwaye igikombe igwa kabiri iguma irondera igikombe si yindi ushobora kubona ngo yatwaye igikombe hama fye turayibuza canke yaye muri Big 4 hama fye turayibuza iguma iri hajyanye muri stabilité kweri bivuze iri stable kabisa nivyo mu myaka nk'itatu ine equipe ya rero nibi twiteze ku migwi nka za Vitaro vuma muri yoyo yamaze kutwereka yuko bigoye ariko kiki hange cyane ni imigwi yo y'Igitega
ndabona izananye inguvu sizi ko babonye ko mu migwi itatu ya mbere harimo imigwi ibiri y'Igitega mugwi ni Flambeau de Centre na Musongati esa savoir nimba bano zino nkino zitanu zisigaye ko bazoguma muri ino Big 3 mu gihe vyoguma kunyu two kwitega imigwi iwo mu ntara ya Gitega yuko yozana na force idasanzwe kuko nkuko babivuze Vitaro twabibonye mu mwaka uheze yarangije mu bibanza bine uyu munsi kugwanira igikombe tinya equipe izana objective ati tugume muri za zindi zitatu zine za mbere iyi sezo yindi nukugwanira rero ikibanza ca mbere imigwi rero ibiri nkuko ko rabivuga yaba Flambeau de Centre nitwo yihamba cyane uno mwaka bishobora kuba hari ahantu byaburiye ariko mu mwaka uza two kwitega imino migwi ibiri muri ibiri yo mu ntara ya Gitega umugumu ushobora kuzokora umuti kuri iri cyo ndiko ndabona ni equipe imeze neza mu gihe zitotakaza abakinyi ahubwo zikongereza kubifise abatashoboye kwigaragaza bakabasezerera bakazana yandi maraso mashari ni equipe zogwanira ibikombe nuko imbere ko tujya ku nkino zo kuno munsi Dorcas n'ikindi kikunze kuba ku buryo turiko turabona imigwi ivuye mu cicaro ca kabiri itarambira mu cicaro ca mbere ico cyose n'uburyo kuko ugiyeyo uri motive uranyotewe uravuga ati Evan ndase première division ni honneur kuko nimba wewe uvuga uti jewe Magara Young Boys turagiye première division ahantu uzoca hose bavuze ati ujya ni president wa Magara Young Boys première division ufite iteka ariko raba ingene iri kurasiragoringa nk'ubu bisigura yuko c'est vrai bararonka kaga bahagatoyi ko gutegura championnat ariko rigahagije kiki kariga ni make ugacuraba abakoca uramuzana ukamuhema urazi ko abakoca babaye abakoca babiri muri iyi season muri phase ale ego hagiye bamenyereza kuko yaravuyemwo uyu undi wa Ntare haza uyundi aragenda ndo Ntare aragaruka mu maraso aravayo urumva n'ibintu byerekana yuko ego hari kibazo cy'uburyo byumvikana ubu naho bagira bakorotse yari ibiharuro birabaja byaheze byumvikana yuko nubwo buryo kuri iyo migwi ushobora kuza uvuga uti mbega jewe ndi Academy Deira ndiko nitegura gute kugira ngo nzoshobore kuguma muri première division uri kurabona na Interstar ibiko biregura nivyo buryo nyene nitwibaze ngo ega kutumvikana sava birimwo n'uburyo burimwo urumva ugasanga none nko Interstar ubu igiye ku muryango sivyo bafise match no munsi c'est vrai nubwo boyitsindwa ntibashobora kuja ahatukura kuko ejo Tel Aviv yaratsinzwe amanota 20 haracasigaye ama match ariko babandanyije uko bashobora kubisanya rero mvuga nti icerekeye uburyo urumva cyaca kibazo message ngozi na Interstar turona yuko twarabice ku munsi wejo message ngozi ifise amahigwe yo gutsinda iyi match nayone igashobora kuraba yuko yo sugereza hariya umugwi wa Musongati uri mu kibanza ca kabiri kuko bafise amanota 48 message ngozi bugingo botsinda baca bagira amanota 51 ariko Musongati nayo ifise match ikomeye nande na Aigle Noir Musongati itsinze irashobora kuja imbere kidogo ariko Rukinzo nayo ivuga ati ikibazo ca gatatu turagikeneye uva Musongati iriko yiruka nande na Flambeau de Centre Rukinzo yiruka na Musongati kuko Rukinzo itsinze Musongati kihendika nanganye Rukinzo cibi ya gatatu abo byumvikana message ngozi nayo itsinze Rukinzo na ntitsinde ikija muri Big 4 byumvikana yuko aba bari cari ko bariruka rero niho mvuga nti umugwi wa Interstar amahigwe rero si menshi cyane gose nubwo ari football urashaka gukunda ariko ni match igoye kuko Rukinzo ifise match na Kayanza kuno munsi nyene saa 9 hariya i Buganda Tigre Noir yo yiza kukira na RB amasipiri ubona yuko Tigre Noir iri mu kibanza ca kangahe burya Tigre Noir mu kibanza ca 15 nayo iri mu bigikoroka iza gukina n'umugwi kuri Tigre mu mwaka weze byarashobotse yuko barusimba ariko nawe muri uno mwaka baraza kugwanira kudakoroka hasi hariya mu cicaro ca kabiri nimwe muri equipe twovuga yuko indongozi zabo bafashe abakinyi babo bari bakinyi muri saison heze nibo banadugije muri Aigle Noir urabizi ko Tigre na Aigle ni migwi ibiri vukana ifise
navuga propriétaire umwe bisigura neza yuko ni equipe y'abajene iri ngaho peut-être bari baje bavuga bati mwe mukurire imbere ya bino bicocoro zino equipe zifise izina zifise experience ariko uko bimeze ko sinibaza ko kurokoka kuri Tigre biri kure nk'ukwezi mu gihe nabyo nyene bibasaba ko izi nkino zitanu zisigaye bazitsinda zose sino ni Tigre nyuma yo mwaka uheze barusenje na Magara Young Boys bashaka kwisanga ino migwi ibiri ishobora kwisanga hari hasi ikaja mu cakabiri cicaro sivyo tubifurije ariko barategerezwa kwa gukombata kugira ngo nibisange muri ivyo bibanza vyo gukoroka vyo muri deuxième division sino ku ruhande rwa Magara Young Boys wo tayari bagiye hasigaye kumenya imigwi ibiri izohamvye Magara Young Boys kurazi ko kikihakoro kitatu akaduga itatu kabisa ora yuko bikigoranye gusumugwa Magara wo wamaze kumenyekana kuzomanuka urukino rwiteze kuri no munsi ni Olympic Star hari Muyinga iza kwakira Vitaro ni hamwe Vitaro avuga ati uko biri kose iyi match ati tugiza kuyitsinda ariko Olympic Star nayo ati nimba twebwe mudusanzi wacu ntimushobora gutsinda ntitubemerera kuko Dorcas ukuraraba ujya ni Vitaro ikintu cyo kirabantu kizi lo football no munsi aha mu Burundi yari mukiye mu gihugu hagati rero nimitahe myinshi mu gihugu hagati irakoreshwa kabisa kuko urashobora kumva abavuka ntaravuga ati turashite imitahe ukumva umugwiza tunga kana karavuga ati jewe ngira nsute no umugwi wiwacu nimba ari Muyinga nimba ari mu Kayanza nimba ari Gitega bakaja hamwe bakavuga ati tugire umugwi wacu rero no munsi Vitaro kumva equipe y'Ibujumbura parce que le football yari imutse c'est vrai Ibujumbura ari equipe ya Vitaro hari Interstar hari Best Dynamic sivyo hari Rukinzo hari nande bundi hari burya RB Masipiri niyo Bujumbura RB Masipiri yego ni Bujumbura RB Masipiri nani yabuze Interstar ucuraba umugwande burya Magara Young Boys Magara Boys yaje kwako ni hari yanya mu Rumonge byumvikana iyo migwi yose uravye Rukinzo ni igipolisi sivyo Burundi Sport Dynamique sawa ni igisirikare yego umuperezida wa umusirikare yitiriwe iseka ko sigisirikare urabe rero ahasigaye i RB Masipiro ni shasha sivyo ni shasha ariko uravye Vitaro Interstar ni migwi yari ifite amateka iyo mu yugo atera ati dukure amateka y'aba bantu kandi vyarabaye uno munsi rero ko Vitaro igarutse ni kintu cerekana yuko umuga mbega bigenda gute in equipe ya hariya mu gisagara ishobore kuturusha gucyanya rero nonje gitubona kugira yuko iyi match ibikomeye kuko hari Muyinga avuga ati lo football tuzagaruka ngaha mu gihugu hagati rero ni match za kubikomeye ubona yuko Vitaro ni equipe hari mu gisagara ca Bujumbura iri kuravyitwaramo neza yeretse zo mu gihugu hagati zose ati uko biri kose lo football ntirimuka oya football ntirimuka naho byacemwe imyaka 8 kiki imyaka 8 n'umwana ariko araja n'imiburi buri umwana yize neza ko aja mu mwaka wa gatatu urumva ko umwana bari ko arakura kuri Vitaro rero ngira abana bafise iyo myaka ni baheruka kumva Vitaro twara igikombe mu myaka 8 rero hari hageze yuko Vitaro itangura kugaruka mu bikombe rero ni nurukino nkuko twabivuze no ku munsi w'ejo kikirutaza kwa goroshe ku mpande zose bamwe bati Olympic Star ishobora gutahira karosete kenshi amafaranga menshi bashobora kwinjiza ariko Vitaro igatabana amanota 3 mugabo siko je ndabibona mbona yuko nurukino ruri equilibre kuri Vitaro byo basaba gushira inguvu nyinshi cyane kugira ngo burya na fanatisme twabivuze yuko umufana n'umukinyi wa 12 turazi fanatisme yo mu ntara ingene biba bimeze kanatsinda shirako yuko nkuko ariko rabivuga ako kahise kumva yuko Vitaro le prix fort nabonye abafana benshi ba Vitaro batangiye kuvuga ngo Vitaro le prix fort batangura kakazina kabo ko mu bitabo ati yagarutse kuba le prix fort kabisi nyuma y'iyo myaka yose 8 tutariko turatsa ubu ho mutwitege nukurindira rero kumenya kiki kuva Vitaro garuka muri ino phase retour ni Vitaro taratsindwa narukino narumwe mbere haravugwa yuko umugabo yitwa Paris Sahabo menyereza wa Vitaro kuva mu kwezi kwa mbere yagize ibiharuro byinshi cyane byiza Paris mu kwezi kwa mbere inkino zose yarazitsinze Paris mu kwa mbere yatsinze equipe ya Kayanza 2-0 atsinda Interstar 3-0 Bumamuru kimo kubusa Vitaro irasubira kandi iratsinda mu mpera z'ukwezi kwa kabiri Musongati
baratsinze kandi Vitalo yatsinda Flambeau du Centre baranganyije na Masipiri bibiri ku bindi. Vitalo itsinda Best Dynamic itsinda kandi Tigre itsinda Magara Young Boys. Vitalo itsinze kandi muri uku kwa gatatu equipe ya Aigle Noir Fighters, bisigura ngo agashimwe ko mu kwezi kwa mbere ko mu kwezi kwa kabiri n'umugabo witwa Paris Sahabu bivugwa yuko muri urwo rukino aza kuba ahabwa ako gashimwe ko kwezi kwa mbere no kwa kabiri. Rero wumva ko muri izo nkino zose nako ndabibabwira intsinzwi imwe gusa navuga twavuga ko ari intsinzwi no kunganya banganyije na RB Masipiri. Izindi nkino zose zo mu kwa mbere n'zo mu kwa kabiri zose yarazitsinze. Nako ndaharura victoire zigera kuri zingahe burya mu mwanya ndaza kuziharura amanda kubwire yuko ni inkino zimeze neza cyane ku ruhande rwa Paris. Ni victoire 20 na zine. Kuko turi kuri 20 umva 27 journée ntibarayikina. Urumva yanganyije match imwe. Okay, ni 9 victoire à nil. Voilà, ni phase retour kuko bamaze gukina inkino 10. Byumvikana yuko ari victoire 9 anganya incuro imwe. Urumva yuko ariko none mvuga nti na Paris niwe mukoca novuga ati durant les 5 ans zinyuma niwe mukoca wa mbere akoze ibintu nk'ibi. Mbona yuko myaka 5 yego tusubiye inyuma naho singende kure mu myaka 5 akoze iki nta equipe yari bwashobore guheza novuga yuko igashikana kuri 26e journée imaze gutakaza urukino rumwe gusa. Kweli bom nimba hari ubyibukangira ari abantu bafise ama historique mu mutwe kuko nivyo birashoboka kuko yatsinzwe gusana Best Dynamique agaza kumanya RB Masipiri niyo bamaze kuba banganya amaze gutakaza gusa amanota zo zirimo baramaze kunganya. Bon Vitalo bamaze kunganya inshuro zishika kuri 4 bafise 4 baranganya Musongati baranganya na Flambeau du Centre muri Fazale baranganyije kandi n'umugwi wa Kayanza United ari mu kwezi kwa 11 ubusa kubusa basubiye baranganya kandi na RB Masipiri n'inkino 4 bamaze kuba banganya parcours ariko ni parcours nziza cyane nile imwe de fete mu nkino 25 ko nta 26e journée barakina kurindira rero twaraba mbega baza kuba bimeze gute nga kuri runo rukino gusa kiki nuko nibiciro tayari byamaze kuba bimenyekana ari ntibatevya cyane Muyinga akanoti k'ibihumbi 3 gusa katavuna niko kaza kuba karihishwa ari ya VIP ni noti y'ibihumbi 3 ari Muyinga ni Muyinga ngaha ni Muyinga Stade Muco ni ibihumbi 2 nibo byo baza kurihishwa ariya ku kibuga kugira ngo bikunde izi nkino zo kurunani mbonye uyu munsi zabaye ku munsi w'ejo mbere nta matike turabona nari nitiranyije urukino rw'ejo n'ugo no munsi ariko ico bikoze hariya ntituza kuja kure y'inoti ya 3 nibaza nabone abaruko yego nuko rero no kuno munsi inkino zihari n'inkino urukino rwa Aigle Noir na Musongati hariya kuri Nkurunza Pispa Complex Stadium Imakamba aho Aigle Noir kwakira umugwi wa Musongati saa 9 hama saa 9 nyene kuri Stade Rukundo message Ngozi iraza kwakira umugwi wande wa Interstar wari Bujumbura. Imuyinga kuri Stade Umuco Olympic Star iraza kwakira umugwi wa Vitalo aho ni saa 9 nyene. Saa 9 nyene umugwi wa Rukinzo gipolisi uraza kwakira hariya kuri Stade Urunani ibuganda mu Cibitoki umugwi wa Kayanza United mu Kayanza. Tigre Noir nayo rero iraza kuba